Mwiriwe mwese. So genda vuga mu Kirundi ndazi no mu Kinyarwanda baranahora. He said he's going to speak in Kirundi. Okay, cyambere ngo mashimire kira muntu wese yitabire bino bintu vya Big Pro League. He's very proud of everyone who showed up for this Premium League. Icyakabiri kuri jewe tabuze nico mvuga. He has no much to say. So ndanezerewe kandi cyane ni ibintu nari niteze ko bizoba kuko barabimbwira avuga ati burya ivyo bintu nivyo kweli. He never expected it. Imana yarahezagiye uno musi ndabitahukanye ndashimiye abantu bose banoye abanyamakuru abantu bose abakinyi bagenzanje aba sportif ba Big Pro League ndabashimira kandi cyane gose n'ikindi kintu nogenda nibagiye kuri uno mugoroba ndashimira Hilal ahantu yankuye n'ahantu. He's very thankful to Al Hilal. Niraba mu myaka 3 ngini umugwi Al Hilal ni proud na Al Hilal cyane kuko no musi nimba nose iyi modoka cyangwa nkaba umukinyi w'umwaka sikubwanje jenyene the first ndashira Al Hilal ibindi bikaza mu nyuma. Ndashimiye n'abanyarwanda bose banyeretse urukundo banyereka ko ndumuvandimwe wabo ndi mutoyi wabo kandi ndabashimira bazokome bafata mugongo n'abandi bantu batari bagiye murakoze. He's very happy of the team Al Hilal. If it wasn't for Al Hilal, he couldn't have gone with the ball. Ufata iyo foto uhagaze wenyine aho ngaho noneho amashyi nanone menshi cyane kuri GIRUMUGISHA Jean Claude.